Kuri wa gatatu genekezo rya gatanu ukwezi k'umunani niho ishirahamwe Spidernet Burundi ryatanguza umuhora wa internet unyaruka cyane hotspot wifi kuri kaminuza mpuzamakungu y'Ibujumbura. Iryo shirahamwe rikaba rifadikanije ni banki Bankobu. Umuyobozi mukuru wa Spidernet Burundi Ibrahima Hofwete Tiam avuga ko intumbero bihaye ari uko abanyagihugu bose boronka umuhora wa internet unyaruka cyane aho bari hose, aho biga canke bakorera. Chez Spidernet Burundi, nous avons pris un engagement fort. Muri Spidernet Burundi twarihaye ihangiro rikomeye ryo kwegereza umuhora wa internet unyaruka abarundi aho baba hose, aho biga canke bakorera. Intumbero dufise nuko gushika mu mwaka wa 2027 twoba tumaze gutanga umuhora wa internet unyaruka mu bibanza 1000 ku butaka bwose bw'igihugu, kugira umunyeshure wese ugwaruka gwitunganiriza imigambi ndetse n'umunyagihugu wese ashobore kuronka internet yizewe kandi nyaruka. Un levier essentiel du développement national. Bamwe mu banyeshure bo kuri iyo kaminuza baremeza ko umuhora wa internet unyaruka ufise uruhara runini mu iterambere. Bavuga ko uwo muhora ugiye gutuma boroherwa mu bushakashatsi bwabo. Turavye uyu munsi aho tugeze, novuga yuko internet ikenewe cyane mu gihe turiko turagira ubushakashatsi mu bintu tuba turashaka gukora. Karorero ndiko ndakora ubushakashatsi nko mu bijanye no mu gisata ndimwo, internet nyaruka iradufavoriza twebwe abajeune cyane ko ni twebwe Burundi bw'ejo, kubera ko monde iri kirevoriwa avec l'internet, avec la technologie. Natwe abanyeshure turakenera gukora recherche cyane muri business, tumenye eske business igeze hehe. Eric Nizigimana arangoye igisata cy'ubuhinga bwa none muri Bankobu gisanzwe fatikanije na Spidernet Burundi, akaba avuga ko bashaka gushigikira abarundi na cyane ugwaruka kugira bashobore kwiteza imbere bakoresheje ubuhinga bwa none. Nawe Dr Jean Baptiste Bukuru, umuyobozi ajeje ubuhinga n'inyigisho kuri iyo kaminuza mpuzamakungu y'Ibujumbura, aremeza ko iyo internet igiye gufasha cyane abanyeshure harimo n'abarezi, agahamagarira abanyeshure kwikoresha cyane mu bikorwa bibafasha mu kungura ubumenyi. Kubarezi bidutuma abarezi baja kuronka ama bibliothèque en ligne, twari dusanzwe tuyafise en ligne, mugabo connexion y'abigisha nitwari tuzi yuko yari assuré yuko aho bari hose bashobora kurondera ivyo bitabo, bagatanga ubumenyi bugezweho, bakarondera ibitabo bigezweho, bakaraba no mu video nayo nyene agezweho. Turumva yuko bugiye kudufasha kandi bikadufasha mu kwiteza imbere mu gutanga ubumenyi bw'akanovera ku banyeshuri bacu no gufasha abigisha bacu mu kwigisha bakoresheje ubuhinga bwa none. Abanyeshuri twabahamagariye gukoresha iyi internet baronse bakabukoresha d'une manière responsable. Nibahave baca babona yuko menga baronsa akanya ko kuja ku ma YouTube kuraba amafilime, kuja gusamara kubera ibisamaza kuri internet ni vyinshi, ahubwo bayikoreshe kugira ngo baronke ubumenyi bukwiye, babandanye biga meme bari inyuma y'ibigo vya kaminuza. Mu gukoresha iyo internet bakaba bariha amafaranga y'amarundi 400 kushaka kuyikoresha kuva isaha 2 z'igitondo gushika isaha 2 z'umugoroba, gushika isaha 6 z'ijoro bitwara amafaranga 500. Mu gihe ukeneye gukoresha uwo muhora wa internet amasaha 28 bisaba amafaranga 1000. Isanganiro.